tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu umuzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana kugira uza aho nyene. Umvise Imana. Nashaka tujyane hariya mu gitabo Ncete Paulo yandikiye igitabo cy'Abaroma igice cya 12 tuko turimburira hamwe umurongo cyane cyane wa 2. Havuga ngo ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, ntimushushanywe n'ivy'iki gihe. Haleluya. Vuga ati sinshushanywa n'ivy'iki gihe. Yamara muhinduke gose. Twese tuvuga ubuzima buhindutse gose. Iniyo teme turiko turigishanya n'ubuzima buhindutse gose. Yamara muhinduke gose mugize imitima misha. Mugize imitima misha. Kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, nivyo vyiza, bishimwa kandi bitunganye gose. Murabizi benshi muri twebwe bamaze imyaka mu gakiza, nk'ivese amaze kuyisoma kenshi cyangwa kumva abavuga butumwa basigura neza bigisha kuri verse. Ariko iyo dusomye verse nk'iyi apana kuca wiyumvira ivyo uyizi ko gusa, nk'emwe yaragutse cyane kuri verse. Amen. Ari umuntu ashikana akamenyera ibintu ku buryo iverse ivuzwe aciyumva n'isobanuriza gutangwa kuri iyo verse. Mugabo umuntu yiteze ikintu gishasha mu ijambo ryose Imana itanze. Alors turi kuri aka point kavuga ngo muhinduke gose mugize imitima misha. Mugize imitima misha. Mugize imitima misha. Ifise ko novuga attention nini cyane. Iyo umuntu avutse bwa kabiri mwemu yibaye nzima bwa umushaha wiwe urahinduka. Cyo gituma bivuga ngo rero ntimwishushanye n'ivyo gihe, hama muhinduke gose. Mugaca bavuga ngo mugize. C'est très important ko umwana w'Imana ukwiye kugira umutima urinda. Umutima urinda. Hama nababwiye igituma ukwiye kugira umutima urinda. Ndako ndabereka ko inosi ntiyiteguye kubabarira umuntu n'umwe. Ntiyiteguye kubabarira umuntu n'umwe. Bibiliya itwereka ko mwisi tubinda amarushwa menshi, ariko nguhora hayadukiza yose. Ariko Imana itarayagukiza ukiri kure yacamwo biragusaba kuba ufise umutima kanaka. Kuyo gukiza bishobora gufata kanya kanaka. Muga ukuri kuraca muri ivyo bintu bigoye biragusaba kuba ufise umutima ukomeye, umutima urinda, umutima ushobora guhangana n'ibintu kanaka. Ndeko nderekana ibintu bitari bikenye ntogarukako. Muga ariko nderekana yuko Satani muri inosi nafise ibintu vyinshi akoresha. Kenshi ahantu henshi cyane akoresha abantu nk'intumwa ziwe. Cyo gituma Dawidi avuga ngo notinya nde. Paulo asubira kuvuga ngo umuntu yongira iki. Ni kubera ko igituma wasubinya abantu ni kubera kenshi Satani ntigera yigaragaza mu buzima bw'umuntu nkawe, yama yigaragaza mu buzima bw'umuntu yatumye uwundi muntu. Ivyo rero bisaba kuba umuntu ufise umutima watojwe, wuzuye kwizera utagiramwe ubwoba, wuzuye ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Hamugate na wana. Ikindi navuze ngo umutima wuzuye ivyizigiro. Umutima wuzuye ivyizigiro vya kazoza. Bano Imana kazoza ni ikintu gikomeye. Maze gutakaza ivyizigiro vya kazoza imbere nta ufise. Ibyo sino bijamwo kubera twarabiganiye ko bihagije. Uno munsi nagomba mvuge undi mutima. Umutima wuzuye ijuru, umutima wuzuye kunezererwa ijuru. Umwana w'Imana ashobora gukizwa muga umutima wiwe ukuzura Kabondo mu gihe abahano, kuzura Amerika, kuzura Australia, kuzura Canada. Mugabo umutima wiwe ntuzura ijuru. Riko nagomba ndagufashe
c'est très important kuba muri nosi ivyumviro vyawe n'umutima wawe vyose bimatanye n'iwanyu mw'ijuru, cyo gusigura ingene dukwiye kumatana n'iwacu gusumba no ngaha mw'isi. Tujane hariya anye muri Luka, ubutumwa bwiza nko bwanditswe na Luka 16 umurongo wa 22. 16 umurongo wa 22 avuga ngo hanyuma rero wa mworo arapfa. Mpereye ngaho kumburusha kutavyumva neza. Kamere kuri 19 avuga ngo habaye umuntu w'umutunzi yambara impuzu z'inyambara bami nizera nziza, yama adibamye mu vyiza imisi yose, kandi hariho n'umworo yitwa Lazaro yatembagara ku irembo giwe yatonyanga ibisebe. 21 yifuza guhazwa n'udukorokera musi y'ameza y'uno mutunzi, kandi imbwa nazo zaraza zikamurigata ibisebe. 22 hanyuma rero wa mworo arapfa, abamarayika bamujyana mu gikiriza cya Aburahamu, na nyamutunzi arapfa arahambwa, ari kuzimu ararangamiza ababazwa cyane, abona Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gikiriza ciwe, aratabaza ati Aburahamu muvyeyi ngirira ikigongwe, rungika Lazaro akoze isonga ry'urutoke mu mazi amfuvye ururimi, kuko nseserejwe muri uru rubeya. Imana ishimwe. Nshuti yanje, inyuma y'ubu buzima turiko turabaho hano kw'isi hariho ubundi buzima, kandi ubuzima turiko turabaho hano kw'isi bufise umwanya muto cyane, bufise umwanya mugufi cyane. Hajya umuntu arambye muri kino gihe amara imyaka ingahe? Umuntu arambye muri kino gihe amara imyaka ingahe? Okay, reka dufate imyaka 80. Wiravye wewe muri 80 buramwingahe? Wibuke ko hariho n'abagenda kuri 50, wibuke ko hari n'abagenda kuri 40, wibuke ko n'abagenda kuri 20. Ngamije kukubwira iki? Ngamije kukubwira ko inyuma y'ubu buzima ubu uri kurabaho, iyo myaka 30 uzobaho, 50 uzobaho, 60 uzobaho. Abizeye imyaka 305 mumenye ko bidashoboka. Abizeye imyaka 500 mumenye ko bidashoboka. Tabwije ukuri nishoboka. Uzoba desi igihe kimwe. Hagiye umuntu aduza faith akayiduza akimvira ko azomara imyaka 500. Ni wo kwigishwa basi nakahise. Urabona umuntu numwe yamaze imyaka 500. Aya tureke kuba twizera ibintu bidashoboka. Sinzi kuri planete iyi turi kwi yuko bari umuntu akimara n'imyaka 205. Ibi dushobora kutavyiyumvirako. Mugaragumwe ndababwire ko igihe dufise kuri inosi ni gito cyane. Ikingahe? Gito gose. Kutaba conscious y'ibi bintu bituma umuntu yifata nkaho menga afise ibihe vyose hano kwinose. Mugaragumwe ndabavertise kudafise ibihe vyose hano kwinose. Ivyo ukwiye gukora, ukwiye kubikora hakiri kare. Ubuzima bwawe ukwiye kubishaka ku rutonde hakibona. Ingene ubaho ukwiye kubiswanya neza hakibona, kubera ko nufise igihe kinini cyane cyo kuba kuri inoze. Hari n'abizeye ko atazopfa, hari n'abizera ko atazopfa. Mugaragumwe ndakumenyesha ko Paulo yarasizwe gusumba yarapfuye. Petero yarasizwe niyo revelation wibaza ko wakiriye niwe yayakiriye ubwa mbere, yaragiye. Biva ngo Dawidi amaze gukora ivy'Imana igomba arasinzira. Imana ishimwe umwami wacu yoza nk'iri joro canke mu minsi ibiriza kuza, hari abo bakiriho, mbwa birashoboka ko ari nabo bagiye. Mbwa nkamwe yo bagitebaganye gatonye, ndakomeza babwire yuko turashobora kugenda taraza, turashobora kugenda taraza cyangwa kugenda yaje. Juste kubwira ikintu kimwe, inyuma rero y'imyaka mikenya ufise hano kwinose hari bundi buzima bunini ya cyane. Reka mbenda bivuze nabi, hari bundi buzima butazohera, icyo bere yita eternite. Hari bundi buzima bw'ibihe bidashira, kubwo gusamazwa n'ubuzima bugufi ya cyane bwo ngaha ku isi. Benshi ni bari ko bariyumvira icyo gihe cy'ubuzima butazoshira, baca babaho uko bashaka, bagakora ivyo bagomba, bakimvira uko ariko kose nk'abafise imyaka yose hano ku isi. Muga realite nta myaka yose dufise hano kuri inoze. Ivyo ukorera umwami ubukorera umwami hakikare, kandi ubutunzi bwawe ntibuzokubuza gupfa, n'ubukene bwawe ntibuzokubuza gupfa.
Bibiliya ivuze ngo nyamutunzi arapfa na nyamukene arapfa. Byantangaje ingene babikwikiranije ngo Lazaro arapfa, abamarika mutwara mu gikiriza cya Aburahamu, hama yamutunzi arapfa aji kuzimu, arahambwa aji kuzimu. Mbikuzimu yatwawe nande? Hategezo ko ari abaprotokole batwara abantu kuzimu. Nimba mwijuru Lazaro yatwawe n'abamarayika, vyumvikana ko ikuzimu n'abadayimoni yarapfuye baramwakira baramutwara mu kibanza ciwe. Nagomenda babwira Imana ko ari ibintu, hari ibintu hano mwisi muri ubu buzima butonyi dufise bifise agaciro, bitazoba bifise agaciro mu buzima burebure tuzoba dufise. Ndasubiramo. Imyaka 20 usigaje, canke 30 usigaje, canke 40 usigaje, canke 2 usigaje, canke 1 usigaje, canke 7 usigaje, hari ibintu bifise agaciro na hari ibintu bitazoba bifise agaciro mu buzima buzoza. Ntumubona ibi bintu bidafise agaciro uno munsi, ibi tugira isi yose ikavuga ngo ntimufise ubwenge, mutakaza umwanya, ntimuzi ubuzima icyo ari cyo. Ibi bintu umenga nta gaciro bifise ku bantu ngaha mw'isi, nivyo bizoba bidufite agaciro mu buzima buzoza. Birashoboka ko waje gusenga hakaba ari umuntu yakuravye ati ugiye kumara amasaha 2, twe turiko turadandaza, twe turiko turagira ibi, ugiye kumara amasaha 2 imbere y'Imana. Nyumviriza abantu b'Imana, aya masaha 2 azokugira ikimazi mu buzoza gusumba yandi masaha wamaze ahandi hantu. Mu bihe bizoza aya masaha dufata yo kubana n'umwami niyo y'agaciro cyane. Uyu mwanya ufata wo kwiga ijambo ry'Imana ni umwanya w'agaciro gose. Mbere Bibiliya ifise ikintu ivuga ngo mwirundanirize ubutunzi bwanyu hehe mwijuru, ayiki ayinyenzi n'ibisuma n'iki bidashika. None ubutunzi n'iki? Aya mafaranga dufise n'ubutunzi dufise, ubu bwenge dufise n'ubutunzi dufise, uyu mwanya dufise nabwo n'ubutunzi, izi nkomezi dufise nabyo n'ubutunzi dufise. Mbwa Bibiliya ivuga ngo muvyinvestise mu bwami, mu bitransfer mu bwami. Hacimwe akarorero nk'ubu unye hoba hariho boguha bakubwira ati mu mwaka uza uzobwiye muri Etats-Unis, ati mugabo umunsi uzogenda nta kintu na kimwe uzotwara, uzogenda ibokoboko hama ushike muri Etats-Unis. Urazi ikintu wogira, wotangura gufata itunga ryawe uri transfer hariya, kuko utagize ubwo bwenge ukabaho nk'uko wari usanzwe ubayeho muri Etats-Unis uzoshikayo muga usanga uri imbokoboko, usanga nta kintu na kimwe ufise. Mugabane w'Imana, Bibiliya ivuze ngo mwirundanirize itunga ryanyu mwijuru, ayi bisuma n'abambuzi n'inyenzi n'ibiki byose bidashika. Vyumvikana ngo hano mwisi ivyo turiko turakora nimba ukeneye kuzobana navyo eternellement, ukwiye kumenya ko ukwiye kuronka moyo ingene bitransfera mu bihe bitazoshira. Ukwiye kumenya ingene ubutunzi bwawe ugende ubutransfera iyo uzoba, ko birivuga ngo aho umutima w'umuntu uzoba niyo n'ubutunzi bwiwe buzoba. Haleluya. Alors ukwiye kwiga ko uyu mwanya ni kimwe kintu cy'agaciro ufise, ukwiye kumenya ingene utransfera mu bihe bidashira. Izi nkomezi ubwenge ufise ukwiye kumenya ingene utransfera mu bihe bidashira. Aya mafinance ufise ukwiye kumenya ingene utransfera mu bihe bidashira. Sino muri ico gihe bantu Imana nibizoba bigishoboka. Laibrosa le cravale. Birivuga ngo uyu mutunzi yari afise ibintu by'agaciro. Mbere usomye neza aho twatanguriye, hera ku murongo wa 19, habaye umuntu w'umutunzi yambara impuzu z'inyambarabami. Icambere ngo yambara impuzu z'inyambarabami. Bari Imana, urabizi kuko abantu bamwamviya, umuntu yambara impuzu z'inyambarabami baramwamviye avuga ati coma nkamera nkawe nkaronka impuzu z'inyambarabami nanje. Mugabo ibi vyari bifise agaciro kiriho, igihe atakaza ubuzima ntivyari bifise agaciro. Kubera iki bitari bifise agaciro? Ni kubera hari ibintu bigira agaciro hano bitazogira agaciro hariya turiko turaja. Haleluya. Ikindi z'inyambarabami ni zera nziza. My God. Yambara impuzu z'inyambarabami ni zera nziza ngo yamadibamye mu vyiza. Yamadibamye mu vyiza. Uraco bisigura yafise inzu nziza, yafise amafaranga menshi, yaje hagomba, yagira ikintu cyose akeneye, yamadibamye mu vyiza igihe cyose. Mugabo kuba dibamye mu vyiza igihe cyose ntivyabujije kwapfa.
ntivyabagije ko atandukanye. Urupfu bisigura ngo ni ikintu kigutandukanya n'ibintu ufise muri ibi biboneka. Igihe cyose urupfu ruje, umvira definition yacu, ruje kugutandukanya n'abagenzi, ruje kugutandukanya n'ibintu, ruje kugutandukanya n'ubwo bwenge n'ibintu byose wadakuze by'agaciro. Mugabo ruje kugushikiriza ibintu by'agaciro wa transfer mu bihe bidashira. Nimunyumvise neza. Birivuga ngo yarafise ibintu byinshi by'agaciro, mugabo nta na kimwe yajyanye mu yindi si, nta na kimwe yajyanye mu bundi buzima. Kimwe mu bintu wotahura, somera gatonya uhereye nko kuri 22. Hanyuma rero wa mworo arapfa, abamarayika bamujana mu gikiza ca Aburahamu. Vuga na nyamutunzi arapfa, arahambwa. Ari kuzimu ararangamiza, ababazwa cyane, abona Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu kiza ciwe. Munyumvirize abantu Imana. Lazaro arapfuye, umutunzi arapfuye, mugabo atanguye kugira ikiganiro. Icambere umutunzi araseserejwe, hama aciye abwira Aburahamu, birivuga ngo ararangamiza. Finalima bapfuye barabona. Bari Imana ni watandukana n'aya maso y'umubiri, ayi mpema azoca ba active. Ni watandukana n'aya masantima y'umubiri, ayi mpema azoca ba active. Ni watandukana n'umubiri, uzoca ukomprena ko utari umubiri. Aro nibikene kubanza gutandukana n'umubiri kugira ukomprene ko utari umubiri. Ukwiye kubikomprena hakiri kare. Ndabivuge neza. Ukwiye kubitahura kare ko utari umubiri. Ukwiye kubitahura ko imwemi iravuga, imwemi irabona, imwemi irafite intelligence. Umviriza ibintu byariko biraba ngaha, bandanya gatonya. Ari kuzimu ararangamiza, ababazwa cyane. Ari mu kuzimu ararangamiza, arababazwa. Finalement uyu mubiri wari capable kubabazwa. Ava umubiri ni wabazwa ngaha, mugabo inyuma y'urupfu hari undi mubiri w'impemu udapfa mugubabara. Kandi ubona ngo ararangamiza ariko arababazwa. Abona Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gikiriza ciwe. Ngo abona Aburahamu ari kure, mugabo abona Lazaro ari mu gikiriza ciwe. Aratabaza ati Aburahamu muvyeyi. Hama aratabaza. Aburahamu muvyeyi. Ngirira ikigongwe. Rungika Lazaro akoze isonga y'urutoke mu mazi, amfuvye ururimi kuko nseserejwe muri urubeya. Bari kiri kiganiro cy'abantu bapfuye. Ega hari umurongo twagejeje ngo hamba barapfa. Mutunzi arapfa, Lazaro arapfa. Hanyuma inyuma y'ubuzima, ubundi buzima buratangura. Batangura ibiganiro mu bundi buzima. Batangura kuvugana, umwe ari karababara, undi aranezerewe. Mugabo kubera iki umwe anezerewe? Kubera ikunda babaye. Kubera kumwe ari ahantu ho guseserezwa, kubera kuwundi ari ahantu haryoshe ameze neza. Vyavanye n'ikintu kimwe, ingene bakoresheje ubuzima bwabo hano kwinosi, ingene bakoresheje umwanya wabo hano kwinosi, ingene bakoresheje ama opportunity bahawe bakiri hano kwinosi. Alors naho ubuzima buzoza ari ubuzima bw'ibihe bitazoshira, ingene uzomera n'ubuzima uzobaho bizodeterminwa n'ivyo wakoze n'ubu buzima butonye ufise ngaha ivyo uri kurakora hano hantu. Imyaka 10 ufise uri kuraba hano kwinosi nizo determina mu myaka idashira ingene uzobumeze. Mu myaka 30 usigaje kuba hano kwinosi nizo determina ubuzima uzobaho inyuma y'ubuzima. Ari icyo abantu barakibagira. Alors aha rero ngamije ikintu kimwe cyane, ngamije kukuzana ahantu uha importance cyane umunsi utanguye ukumva urakomeye. Uwagaciro cyane ubu buzima uri kuraba hano kwinosi, nukwiye gutakaza n'isegonde nimwe, nukwiye gutakaza n'isaha nimwe, nukwiye gutakaza umwanya wose Imana iguhaye. Akaryo kose Imana iguhaye gafate nka nkama, kuko aka karyo gashobora kutazogaruka mu buzima bwawe. Bivuga kuri uyu mutunzi ngo yahawe ivyiza ari muri inosi, ngo ibi vyiza naco vyamufashije mu bihe bitazoshira. Bani Imana iyaza ku mutunzi ari smart, yari kuba ari ahantu heza gusumbya aho Lazaro yarari. Urazi gituma yarose ama opportunity yo kugira neza, ntiyashobora kugira neza.
ibaze ko Lazaro birivuga ngo yaje hasi impande y'ameza yiwe akarya utuntu tuvungutse tw'umukate ngaho hano. Mugabo ibaze umuntu afise kira kitu, mugabo arabuze umutima wo kugira neza uwundi muntu. Kubera iki? Nafise ivyiyumviro vy'ibihe bitazoshira. Shengero ry'Imana nagomba babwiye ngo nimutsimbatare hano mu isi wacu. Ntihagire umuntu ava yumvira ngo ngaha twubaka ibintu byose twatsimbatare gose, aha twafise garanti nonyi cyane, nonyi gose. Bisaba ko ubaho ufise ivyumve ututuna abantu bapfa dusanzwe gose n'utwigiye gitonyi cyane. Ibi bintu bitiri munsi abantu n'ivyigiye gitonyi cyane, ibintu bituma abantu bameranira nabi n'utuntu dutonyi cyane, inyuma y'ubuzima nta gaciro bizoba bifise. Hari igihe ubona umuntu ko ari pre cyangwa ari prete kugira n'abundi muntu kugira duga hano kanaka, nga icyo atazi inyuma y'ubuzima amaposte ntacyo azoba amaze. Kandi rero gitangaje, urupfu nigwaza rutwara umukene rugatwara umutunzi. Ngamije iki none? Ngamije kubazana ahantu icyambere mutahura ko hano mu isi vrema nimwave mwatsimbatara nk'uko ari wacu sayi wacu, hama mugire urukundo rw'ibihe bitazoshira, mugire urukundo rw'iwacu, mwuzuri wacu. Haleluya! Muhabe hano hantu nk'abafise umwanya muto, igihe kirihuta, igihe n'ikigufi cyane. Ejo uzoba uri mu bundi buzima, kandi ubwo bundi buzima uzoba urimwo ivyo wakoreye umwami ukiri muri uwo mubiri ari bibi cyangwa ari byiza. Somera umurongo uri muri de Corinthiens. Haleluya! De Corinthiens 5 somera 9 gushika kuri 10. Kandi nico gituma tugira umwete wo kumunezereza iyo turi wacu. Vuga ati ngira umwete wo kumunezereza iyo ndi wacu mu mubiri. Ijambo ry'Imana ibisije ndiko ndavyandika gasubiremo neza umuntu wese akumve. Kandi nico gituma tugira umwete wo kumunezereza iyo turi wacu mu mubiri, canke iyo tugerereye kure y'umubiri. Ngiyo turi wacu mu mubiri tugira umwete wo kumunezereza, ngo canke iyo tugereye kure y'umubiri none tugira umwete wo kumunezereza. Bandanya. Kuko twese tutazobura kugaragarizwa imbere y'intebe y'amateka ya Kristo. Twese ariko yandikira icengero ariko rino ati twese ntituzobura kugaragarizwa imbere y'intebe y'amateka ya Kristo. Kugira ngo umuntu wese ahabwe ibihwanye n'ico yakoze. Kugira ngo umuntu wese ahabwe ibihwanye n'ivyo yakoze. Akiri mu mubiri. Akiri mu mubiri. Nazohabwa ivyo yakoze ataraja mu mubiri. Uzohembwa bivanye n'ivyo yakoze uri mu mubiri. Vyumvikana ngo uyu mwanya uri mu mubiri niwo mwanya uzodetermine impembo uzoronka. Ngomba mwemera ni yafasha. Ndakuzane kuba umuntu akora ivyiza, akorera Imana, asenga, abizi neza yuko azohabwa impembo. Bibiliya iratubwira ngo isi n'ijuru bikihari, kubiba no kwimbura bizogira iki? Bizokwamaho. Alors, bani Imana bavuga ngo isi n'ijuru bikihari, kubiba no kwimbura bizokwamaho, nibisigura yuko tuzokwimburira hano ku isi gusa. Ivyo turiko turakora hano nibisigura ko uzova hano mu isi byose uvyimbuye. Bani Imana nagomba ndababwire yuko hari abantu bakora ikibi bakava hano mu isi batavyimbuye. Hari n'abandi bantu bakora ivyiza bakava hano mu isi batavyimbuye. Praise God. Mbega Imana yabihevye? No. Ivyo kwisi ngaho bicika. Mu vyo mu rundi ruhande, mu vyibe bitazoshira, impembo yo irahari, ari kibi cyangwa ari cyiza. Uje mu rushengero ukagura bafre cyangwa ukagura ingoma cyangwa ukagura mixer, ushobora kutavyishurwa ngaho kiri mu mubiri. Tube tuvugana ukuri. Impembo yacu niri ngaha mu mubiri gusa. Ubonye utavyishyuye hano mu mubiri niwiyumvire ngo Imana yabihevye. Imana izoguhemba umugabane mwiza wiwe bitazoshira. Aha ndiko ndigisha guka niteze impera apana mu no mubiri gusa. Shobora kutaronka impera mu no mubiri.
mbere ashobora kutishurwa ibintu vyiza muri no mubiri mbwa nibisiprimye ko nakoreye Imana kandi Imana itazompemba. Umuntu yokora ikibi ndahireka ndabasomere somera Zaburi 73 verset 3. kuko nagirira ishari abibone aho nabona abanyakibi baguwe neza. Dawidi yagize kubona abanyakibi baguwe neza, yumva afise ishara avuga ati Mana oya nawe kwere je ndagukorere je ndakunda nirigwe ndiruka ku bwawe hama abanyakibi ari mbona baguwe neza, yumva ngo abagiriye ishari. Mugabane w'Imana ibi rero nimba byarabaye mu gihe cya Dawidi no muri kino gihe birahari. Urabizi gushobora gukorera Imana ukabona umuntu utareka arakora Imana umenga ni waguwe neza, imijyango ikamugurukira ibintu kana kubona biriko biraba. Kibaza ati Mana why je kumenga nije nari dinye kuronka ibi bintu mugasije ndiko ndabironka. Nyumviriza abantu b'Imana, Imana ntiyabihevye, yabivye uwo munyakibi, yabivye wawe ntiyabihevye. Hari igihe atana kimwe kizoicika ni muri eternite. Uwakoze neza wese azohembwa ari bibi cyangwa ari vyiza. Dufise abantu bari frise mu ishengero batanze amafaranga batararonka inyishu z'ivyo bari bizereye. Nkaho umenga bari mu rudandazwa. Ari mu nshinga z'urudandazwa w'Imana. Higera abantu umenga bari mu rudandazwa, Mana ndakureshe. Agaje tanga kantu aresha Imana. Hama gacabona Imana ntacikoze. Ukacibona bayashavura Imana. Je ndi umuririmbyi. Ni gute no sazira iwacu? Je ndi umuririmbyi. Ni gute no senga sinishugwe? Mana arabingene nitanga. Ivyi wawe ni yabihevye. Hari igihe tuzokwishugwa ivyo twakoreye Imana byose muri no mubiri. Nisi kumigomba kutumatanya nayo kandi bivuga ngo isi ikirashira n'ivyifuzo vyayo. Haleluya. Isi ni abiduana ngo tugume tukenera nta vyizi dufitiye isi. Nta bintu na bimwe ngatwo dufise nga mwisi twava tumatako nga umenga birasumba ivyi wacu mwijuru. No. None ndababaze mwibaza ko Lazaro yawe ijuru kubera umukene, yawe ijuru kubera mugororosi, mugabo mu buzima nyene yari umukene. Hamaza pasa rero aruguruye umuryango w'ubukene. Sinugira umuryango w'ubukene ndabwanka n'umutima wanje wose, sinzopfa nkenye no gukena. Mbwa ni naho noca muri yo passage nzomanze kwenyuma y'ubuzima ndafise umugabane mwiza. Haleluya. Ngani tuave tubesha ngo mesi muzo aba miliyarderi nibibaho. Oya none tuvugana ukuri. Paulo yari mu miliyarderi. Yari mu miliyarderi Paulo. Yari mu miliyarderi Paulo. Peter mu miliyarderi wahehe. Ginde muri Israel muraba mayitaje basize bubatse. Mbega ivyo turimita kwizera itunga no dushoye kugizera. Muga nimuave muri matako nka umenga nico cyonyene kihari. Iwacu mwijuru ni heza cyane gusumba ga mwisi. Iwacu mwijuru twiteganywe gishika. Hari ibintu byinshi biturindiriye, ibitsiyo bidasanzwe biraturindiriye. Hari umuntu murabi ngina baye unanezerewe Imana, nanezerewe gakiza, nari karashima Imana kubera iki ashavura Imana ngo ntiyamwishuye. Urazi ibintu bikurindiriye hakujya y'ubu buzima. Haleluya. Ndakunda Habakuki yavuze ngo nawe musukoni utokwama, nawe amasho yoshira mu ruhongore, nata kintu na kimwe imirima yanje yose ntiyame. Ati naho nyene nzonezererwa Imana agakiza kanje nishimira Imana yanje. Haleluya. Na umugabo we batevye nezerwa, natakazi wo buraronka nezerwa agakiza, natakintu na kimwe ufise mu biboneka nezerwa agakiza. Wafu muja mwijuru umukene hakuja mu muriro umutunzi. Haleluya. Nari mvuze ngo wafu muja mwijuru uri umukene hakuja mu muriro umutunzi. Inyuma y'ubuzima uyu mutunzi ibyo yarabaye ku isi byose yaravyibagiye. Havuga ati ndasavye basi ko je bidashobotse fume ngenda kwa vertisa abatuvuka, fume ngenda kubabwira ivyo atiti vy'agaciro yatanguye kubona ko ari iby'agaciro. Akiri muri ubu buzima uyu mubiri kumuhenda ivyo atabona ko ari ibintu bikomeye yatanguye kubona ko ari ibintu bikomeye. Alors bani Imana reka inyuma y'urupfu ntituzodekuvura ibintu tutadekuvura ubu, bidekuvura ubu nyene. Inyuma y'ubu buzima hari ibintu biryoshye gusumba ivyo ubuzima turimo ngaha. Bani Imana
muri inosi biragoye ko kweshapo umubabaro hano muri inosi. Tube tuvugana ukuri. None utaragenda wewe mama wawe ashobora kugenda, utaragenda wewe umuvukanyi wawe inshuti yo hafi ishobora kugenda. None utabaye igiti woreka kubabazwa n'ivyo bintu. Mugabo hirya y'ubuzima tuzoba turi kumwe n'abantu badapfa, nabo mbizoturika, nta kiza kizotera, nta mubabaro mu mutima uzobaho, abaho bose bazobaguwe neza. Ntituzobona umuntu yafunze isura hirya y'ubuzima. Ibintu byose bizoba biryoshe, ibintu byose bizoba biryoshe. Umutima unezerewe ibyiza by'ijuru, umutima unezerewe ibyiza by'ijuru, umutima unezerewe ibihe bitazoshira by'ijuru, umutima urondera ivyo, umutima umatanye n'ivyo, umutima. Ati pastor warugamije icambere nagomba ube seriye cyane y'ubuzima uriko urabaho no munsi, ntube uko ariko kose kono ufise igihe cyose. Icaka bintu nagomba ube seriye ku bintu by'ubutunzi Imana yaguhaye, iyo ability, iyo don, ubwo bwenge, baseriye n'ibi bintu Imana biguhaye kuya biyikorere, baseriye navyo, baseriye navyo. Ntubifise igihe cyose, baseriye navyo, bikoresheje umwami, bitransfere mu bihe bitazoshira. Icya gatatu, haleluya, nagomba ndakwigishe kuba seriye y'akagakiza ufise. Abantu bari kurekura akagakiza ku tuntu tw'uburofa dusanzwe. Mbwa Bibiliya ikitubwiye ikintu gikomeye cyane. Usomye mu Baheburayo itubwira ngo ivy'akagakiza, somera mu Baheburayo kabiri gatatu. Tweho tuzokwikiza dute? Nitwanjanjwa ku gakiza. Ndivyo jambo ngo nitwanjanjwa ku gakiza kangana gacyo. Ibaze ko Paulo avuze ngo hariho possibility yuko umuntu ashobora kwanjanjwa ku gakiza kangana gacyo. Agakiza kangana gacyo. Umuntu arashobora kukanjanjwa ko ashobora gusamazwa n'utuntu kwanjanjwa no gufata harajeri ibintu kanaka. Kabanje kuvugwa n'umwami wacu kagakomezwa kuri twebwe n'abakumvise. Kabanje kuvugwa n'umwami wacu gakomeza kuri twebwe n'abakumvise. Akagakiza bivuga ngo abatwitangiye imbere barakaraba bakakanezererwa bakifuza kuba muri ico gihe, ngo mugabo ngo mwemwe Imana akavuga vyatagura yuko atari mugabane wabo muri ico gihe cyabo. Mga twebwe wewe jewe Imana atuzaye muri kino gihe muri akagakiza kangana gutya, atamuyuda atamugirika atamukobwa atamuhungu, aho twese umuntu wese afite access kwa kiza kangana gutya. Arunagomba kuzana ahantu uwagacira akagakiza kangana gutya. Umuntu ari seri, hadi umuntu urabangene asenga ingene arimbura ijambo ry'Imana ingene ba mu makuraniro, ukabona ko atari seri nibi bintu twajemo, ukabona ko atari seri. Umuntu wese ari pray kumunyiganza, umuntu wese ariteguye ko umuntu wese yo musivye ikoraniro, umuntu wese yo muderuta, yo mubwira ibintu vyiwe. Birivuga ngo nimba mwaramuriye ko mukumva ingene aryoshe. Abantu bariye kuri Yesu mumbwire amena. Nimba waramuriye ko kumva ingene aryoshe. Abantu bariye kuri Yesu hari ibindi bintu bashira mu kanwa kumva birarura. Abantu bariye kuri Yesu hari ibindi ari byo kujya bahabwa akavuga ati iyo singe yanje narariye kuri Yesu. Bamaze imyaka bari muri repetition y'ingene bazotwakira. Reka bari Imana ndabibutse ko mu ijuru ntituzokwakirwa nk'abamarayika, ntituzokwakirwa nk'ibinyabugingo, ntituzokwakirwa nk'inshuti z'Imana, tuzokwakirwa nk'aba reka mbere ndababwira ni Imana. Hari igihe twizera tukavuga ngo tuzokwakirwa nk'ingabo zikomeye, ni level, ni vyiza. Mugana komeza kubwira level isumba ngaho, tuzokwakirwa nk'abageni ba Kristo. Ni munyumvise, tuzokwakirwa nk'umugore wa Kristo. Urazi cyari kijuru kwa giteguriye umugeni wa Kristo, umugeni wa Kristo. Mwijuru azotwakira nk'umugeni, apana nk'umumarayika akomeye, apana nk'ikinyabugingo. Tuzokwakirwa nk'umugeni, umugore wa Kristo, umugeni yene neza neza. Imanza zizoba zateguwe, ibisoro bizoba bihari, tuzogira umunezero
bitubwira ngo hariho n'umuvinyu utanyobwa ko n'umuntu n'umwe. Soma Bibiliya muri 1 Corinthiens 2:9. Bibiliya ivuga gutya ngo ivy'ijisho ritigeze kubona. Erega iyo tuvuze ibi n'ubundi isi yaratumatanije nayo gose ku buryo tuca twimvira umuntu arose imodoka avuga ngo yongo bitangaza ko ivy'ijisho ritigeze kubona. Nivyo Bibiliya ivuga. Ivyo ijisho rya Derek rishobora kuba rimaze kubibona igihe ritararibibona. Erega bavuze ivy'ijisho n'amajisho yose. Tuzobona ibintu atajisho ryo muri Etazini ryabonye, atanijisho ryo mu Burundi ryabonye. Iyo bavuga ivy'ijisho ritigeze kubona tuca turaba utuntu twunga mw'isi tumatanya navyo. Sivyo bariko baravuga. Ngwibitigeze, ngw'ivy'amatwi atigeze tuzokumva ibintu atanu wamwe wigeze uvyumva. Ivyo mwijuru igwe gusobanura muga birahari. Bona Imana mbere ngo ibintu bitigeze biduga mu mutima w'umuntu n'umwe. Hariho santima tuzogira atamuntu n'umwe yigeze agigira mwijuru. Hariho ubuzima tuzobaho, hari ukuntu tuzomera twese dutangariye rimwe. Bavuze ivy'ijisho bitigeze kubona, cukuramwe ibintu vyose hano mw'isi, hari ijisho rimwe ryigeze kubibona. Si wewe gusa, iyi Bibiliya ntiyandikiwe wewe wenyene. N'umuntu wo muri Etazini ayisome gukunyene ati ivy'ijisho ritigeze kubona. Ivy'amatwi atigeze kumva, ibitigeze biduga mu mutima w'umuntu n'umwe, ivyo yabiteguriye abayikunda. Ivyo Imana yabiteguriye abayikunda, ivyo biraturindiriye. Ivyo nivyo uzomunezero wacu biye bitazoshira. Pastor yarongoye programme yatubwiye ati mwijuru ntituzosa, ndagasimbatage ntituzosa abantu b'Imana. Bizovana n'ingene wabayeho muri ubuzima. Uri gukora iki? Uri kusamazwa n'iki hano muri nosi? Iyi si ifise garanti ntonye y'umubu. Munezere kwizigira ibizoba. Munezere kwizigira ibizoba. Imitima yanyu muyimatanye. Naho wogwara ushima Imana. Naho woba utawe shima Imana. Sima veni cyangu ndabahenegura ishengero ryose nzobabona muri ko mugendera mu ndege. Ushaka kutagenda mu ndege n'umusi numwe. Ushaka kuzorangiza ubuzima utagiye uturi indege. Indege siko bwiza tubikiwe. No. Bwiza si indege siko bwiza tubikiwe abantu Imana. Indege siko bwiza tubikiwe. Ibazire ko n'abantu bemera gutakaza gakiza no kwikomprometa no kugira ibintu bitabaho kubera gusa indege. Cyangwa umuvyanze nuza mubwiye ngo ndaguhevye. Amusavye baryamana mubwiye ati ndavyanse akajamubwiye ngo ndaguhevye. None naguhebe nagende. Uye wobuhomvye kivrem. Tuvugana ukuri. Iki ijuru mugwa muri izana muri dimension y'umubiri. Ntari n'ivyo umubiri bizoba biri hariya. Tuzoba dufite umunezero umwe twinjoyinga kumwe ivya kera ntawe uzosaba kuvyibuka. Mu bantu bari frustration, abantu bamerewe nabi gusa kubera utuntu twunga mw'isi. Si ivyo bibikwa bizera si ivyo.